Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bavandimwe, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'umunezero mwinshi kongera kuza imbere y'ibi bikoresho nk'uko nsanzwe mbivuga. Iyo bibaye nzamura ikiganza ngaha Imana icyubahiro, nkavuga nti mwami, byose n'ubuntu bwawe, suko mbikwiriye, suko ari nge ugomba, suko nzi kuvuga, byose n'ubuntu bw'umwami Yesu. Kubw'iyo mpamvu Mana ndagushima mu izina rya Yesu kuba wongeye kungirira ubuntu kugira ngo nzi imbere y'ubwoko bwawe. Uyu munsi ubutumwa bugiye gutambuka, hari undi muvandimwe wanyuzemo kugira ngo uganirize ubwoko bwawe. Ngewe ni nka introduction gusa ndi bukore, ahasigaye Mwuka Wera w'Imana ukomeze ukora ibikomeye mu mitima ya benshi bakurikiye ubutumwa, bave mu rwego bajye mu rundi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza, gahunda zose abari uziyobora ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi nizeye, amen. Bakunzi ba Yesu, nkuko mubizi bamwe, nitwa Patrick Kamanzi, ariko birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Les Ouvriers. Turi umuryango w'ivugabutumwa dukorera kuri social media, kuri internet, amen. Mu gihe Imana ikibyemera, mu gihe bigishoboka, kuko hari umunsi bitazashoboka duhora tubibabwira. Mu gihe bikemera, Imana yaduhaye mission ebyiri z'ingenzi. Mission ya mbere ni ukujya gushaka intama zazimiye, benshi batarumva ubutumwa hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi. Tugende tubabwire Yesu, tubabwire kwihana, tubabwire ko Yesu ari hafi kugaruka. Icya kabiri ni ukuyigisha no gukangura abatuye isi, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, Igifaransa n'ibindi Imana izadushoboza gukoresha, kugira ngo tubakangure, tubabwire tuti dore bya bimenyetso Yesu yaduhaye birimo gusohora imbere y'amaso yacu tubireba. Ni mukanguke, umukwe ari hafi guhura n'umugeni. Umukwe n'umugeni bari hafi guhura. Wowe mugeni nanjye dukanguke, tube maso, tubyuke mu izina rya Yesu Kristo, dutegura amatabaza yacu ndetse n'amavuta, byose tube tubifite mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu tudahwema amanywa na nijoro gutekereza no gusenga, duhamagara Imana tuti Imana tubwire isaha igeze he. Imana ikatubwira, namwe tukabibamenyesha mu izina rya Yesu Kristo. Ni kubw'iyo mpamvu hari umuvandimwe simuzi, numvise audio gusa, imaze iminsi izenguruka iburyo n'ibumoso kuri social media. Numva muri ngewe ko nayisangiza abavandimwe bakurikira ubutumwa kuri channel ya Les Ouvriers, kugira ngo namwe itaza kubacika, iyo message itaza kubacika. Simuzi, numvise ari umuvandimwe w'Umurundi, Imana imuha umugisha aho ari kuba yumva Imana gutanga ubutumwa. Imana iguha umugisha. Yifashishije ubutumwa bw'umu-Dr. Sheri Tempeni, turi buze kugarukaho, ndetse n'ejo bundi video izakurikiraho tuzongera noneho tubivugeho mu magambo arambuye, kugira ngo mugeni wa Yesu ukomeze witegure. Iyi niyo mission ikomeye, kimwe mu bintu bikomeye Yesu akemera ko tuba turi kuri iyi si, no kugira ngo tugire uruhare mu kugukangura wowe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wa munsi mubi nuza utazaguhitana. Abantu Imana irimo guhagurutsa mu buryo butandukanye, tugomba kubishimira Imana cyane. Nudahaguruka, simpaguruke, harawe Imana izahagurutsa. Nibanga, Imana izahagurutsa amabuye n'ibiti bizavuga, ariko ubutumwa bw'Imana bugomba kuvugwa mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri Yoeli ibice 2, umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana ravuga ngo nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abahatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi. Bavandimwe, umunsi w'Uwiteka uraje ugeze hafi. Ubu ni ubutumwa bundi bwongera kugukangura kugira ngo wongere ubyuke. Hari umudokiteri bita Dr. Sheri Tempeni. Dr. Sheri Tempeni ni umuganga ukomeye muri Amerika.
birashoboka nzamuvugaho neza ejo n'ejo bundi muri video izakurikira kugira ngo mubashe gusobanukirwa uburyo Imana irimo guhagurutsa abantu. Ariko uyu ni umudamu w'intwari wagaragaye cyane mu gihe cya cyago cya gitindi cyatwaye isi mu mwaka wa 2020. Bavandimwe, yigarura imitima y'abanyamerika benshi cyane. Ni umuntu uzwi cyane muri Amerika, ni umuntu wamamaye cyane, ni umuntu umva ni kimwe na ba Dr. Rashid Butsa bishe ejo bundi mu mezi ashize, muramuzi twamuvuzeho kenshi. Ni kimwe na ba Dr. Raoul wo mu Bufaransa. Bariya ni abantu bakomeye bagize uruhare rukomeye mu gukangura isi muri ibi bihe isi irimo kujyanwa mu mwijima w'icuraburindi bitwaje ibyorezo n'inkingo. Bene data, sinzi niba akijijwe, niba atakijijwe simbizi, gusa icyo nzi ni umwe mu bantu Imana yahagurukije kugira ngo Imana imunyuremo irengere ubwoko bw'Imana burimo kurengana iburyo n'ibumoso. Ubwoko bw'Imana mvuga abaremwe n'Imana Satani ashaka gutwaza igitugu cy'umurengera. Uyu nguyu ni umwe mu bantu Imana yahagurukije kugira ngo ibashe gukoresha ibikomeye. Niwe wasohoye iyi video, nzamubabwiraho muri video ikurikira neza. Niwe wasohoye iyi video ikangurira abantu mu bintu biherutse kuba mu masezerano akomeye aherutse gusinywa i New York muri ya nama irangiye ejo bundi y'abaperezida b'isi yose. Nkuko mubizi yari inama yari ihuje ibihugu byose bya UN uko ari 193. Nkuko mubizi isi igizwe n'ibihugu 197 ndetse baragera no kuri 204. Hari uduhugu tutaremerwa na UN n'ibiki byose tugera muri 200, wabiteranya byose bikagera muri 204 ibintu nk'ibyo. Ariko ibyemewe na UN ni 193. Ibyo 193 byari mu nama. Ejo bundi mwarakurikiye amakuru n'ibiki byose, kandi turabibutsa ko duhora tubabwira tuti dufata ubutumwa bw'Imana n'ibirimo kubaho uyu munsi tukabihuza, hanyuma tukababwira aho ibihe by'Uwiteka bigeze. Imana ihabwa icyubahiro. None bavandimwe, iyo nama yabayeho yari some ikomeye, yahuje abakuru b'isi bose bemeza ibintu bikomeye. Muri ibyo bintu bikomeye, kimwe mu cyo uyu mudamu avuze ni kitwa digital ID, irangamuntu y'ikoranabuhanga tubabwiyeho kenshi. Ndetse uyu muvandimwe aje ayibaganirizeho yifashishije iyi video ya Dr. Sherry, sibyo? Hanyuma y'ibi wowe ndahamya ndashidikanya ko ari icyo uri bukuremo. Ngiye nakuyemo icyanjye, nawe ari icyo uri bukuremo. Ahasigaye Umwuka Wera abigufashemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yiswe ngo the Pact of the Future Document. The Pact of the Future Document. Iyo the Pact of the Future Document tubisobanuye mu Kinyarwanda ni pact, ni nk'amasezerano niba nabyita gutyo, y'ibizaza. Yibizaza niba nabyita gutyo, sibyo? Ariko ubyumve neza, ni ibizaza. So no muri iyo nama yari Summit of the Future, yabaye ku itariki 22 kugeza 23 z'ukwezi kwa 9 2024 muri ya nzu nini ya UN muri New York. Ariko inama nyirizina yatangiye kuri 17 ndakeka, ariko abakuru b'ibihugu bo bahuye guhera 22 kugeza kuri 23, niba ntibeshye, ariko nzabibabwiraho neza. Kwari kugira ngo juste mbisobanureho gatoya wumva utwo utasobanukiwe neza muri ubutumwa bw'uyu muvandimwe. Asigaye kurikira ubutumwa. Yesu agumugisha, Umwuka Wera w'Imana akuganirize. Mugeni wa Yesu, ongera ukanguke, ibihe si bya bindi. Yesu agumugisha.
Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'umunsi ni itariki indwi z'ukwezi kw'icumi, ariko tugiye kuza kubashikiriza ubutumwa twaronse kuva hirya y'ejo bujanye n'ibihe tugezemo. Ibyo ari byo bya bindi twagumye twumva cyangwa twahora twumva, twasomeye Bibiliya, twasomewe bijanye n'isi imwe canke kugira leta imwe, idini imwe canka ihera rimwe. Ni uko wahora uvyumva kose umengana umugani, noneho birashitse, ntibikiri kure, birashitse. Ngiye kuza kubashikiriza ibyavuye mu nama nkuru inama nkuru yo bita Congress, inama nkuru y'Amerika yabaye ku itariki 17 z'ukwezi kw'icenda, yiga hamwe ibijanye by'insisha, ingene bagiye kuza kubigenza kugira ngo abantu bose bamenye ingene bagoye kwitegurira uwo muzo w'isinsha. Rero cy'umusaraba ngo maze kubikubwira mu ncamake. Uwo mudogiteri byasohoye n'umudogiteri yitwa Sherin, avuga yuko ngo ndabaramukije mwese, ngo ngoma ntambutse ubutumwa bwavuye mu nama nkuru yabaye bujanye n'isisha tugiye kwinjiramo, cyangwa isinsha yagiye imaze iminsi irategurwa. Ati uwo mugambi ugizwe na agenda zibiri. Agenda ya mbere ivuga yuko ngo aba scientist cyangwa abashakashatsi, iby'abashakashatsi. Hanyuma umugambi ugira kabiri uvuga urubyaro rushasha rw'isisha, ibyo bavuga yuko ngo kizazi kipya mu Giswahili. Avuga yuko umudogiteri avuga yuko ngo byaricariwe, byaragiriwe nama nyinshi cyane n'ishira hamwe rihuza ry'amagara y'abantu ku isi, byigira hamwe ibijanye n'ingene ryohagarika yogarukana amahoro mu ntuzeye mu isi. Ariko basanze yuko bidakunda kuko abantu ari benshi, kandi igitigiri cy'abantu kitamenyekana icyo ari cyo. Ubwo baca bagira inama, bavuga bati rero nukuraba ingene twomenya igitigiri cy'abantu bari ku isi. Iyo nama rero cyo UNICEF imaze kwicara, iricara rwose, imaze gutororokanya, ibona yuko ibyo bintu ko imfashanyo zakwiye gutangwa zizobana gutangwa igitigiri cy'abantu kitaramenyekana, abantu bamenyekane ni bangahe bari ku isi. Ubwo baca bafata ingingo yo kugira ngo abantu bose, umuntu wese atuye ku isi ariho ahema, uhere ku ruya ruvutse uja ku mutama w'imyaka nyomba 150 wese ahabwa ico bita indangamuntu. Iyo ndangamuntu izo birimo uburenganzira bwose bwo kubaho kwawe no kubaho kwanje. Bisobanurwa yuko izo barimo uburenganzira bwo gufata, sindofata indege ntageza gute ntafise iyo ndangamuntu, sindogenda ku isoko ntafise iyo ndangamuntu, nta n'ikintu na kimwe ntuzogura ikintu na kimwe ntafise iyo ndangamuntu. Ni ukuvuga yuko n'ubwato ntuzobwa, n'imodoka no kugendagenda amabarabara ya leta mu bantu benshi tuzowemereye kujamwo kugenda mu bantu. Ni ukuvuga yuko gufatirwa amaboko imugongo. Uyo Dr. Sharon avuga yuko ngo ibi nivyateguwe kuva kera, kandi cyatumye bitegurwa nuko ubuguma bwabandanije kuba mu isi hirya no hino, kandi bikaba byagaragaye yuko badashobora gukontrola abantu ku isi yose n'ingorane ziri mu bantu uko zingana. Kubw'ibyo bahitamo kugira ngo bagire gute, bamenye igitigiri c'abantu n'ingene bashobora kubakontrola kugira ngo bamenye nakari hehe ariko arakora iki. Ubwo nibwo buhinga rero bagize gute, barakoze iyo ndangamuntu. Umuntu wari wese bijya ategerezwa kuba yifise, kandi iyo ndangamuntu ntizoraba igihugu, oya, n'indangamuntu izoranga ko uri umuntu uri ku isi. Nuko kuba igihugu, kuba ngo mu yandi majambo yasubiriye ibyo bita passport cyangwa passport. Abantu bose bafise passport zigiye gutagaciro, ntazo bazigikora habanamba, hazosigara hakora iyo ndangamuntu yonye gusa ko nizo kwerekana uri n'igihugu umva izowa irimo vyose nijya karata identité iyo yawe, umwidondoro wawe wose uzoba muri iyo karata. Umwidondoro wawe wose kuva ukivutse n'ivyo wakoze byose gushika aho uyironkeye. Urumva rero iyo karata rero niyo umuntu azozengana ahariho hose
ahazohagarikwa n'abasirikare cyangwa umuza kuvyumva imbere ahazogira ikibazo cyose kijya udafise iyo karata nta mfashanyo uzoronka. Avuga yuko kandi mu dogiteri ngo umuntu wese n'itegeko umuntu wese ahabwa yakira iyo karata, kandi ngo igihe cyose iyo abantu twumvise ikintu citwa isi, umenye ko icyo kindi citwa isi ni ikintu gihitana abantu bose bari ku isi yose uko bangana kose. Rero nta numwe ashobora kuvamwo ngo jewe sindi wo kwisi kandi uri kwisi ntibikunda. Urumva avuga ati umuntu wese ategerezwa kuzokwakira iyo ndanga muntu kugira ngo amenyekane uyo muntu ava he agenda he, kandi ntizoranga igihugu uvamwo habanamba, izoranga gusa ko umuntu utuye ku isi gusa. Nuko uyo mugitera ashashikara kuvuga yuko ati abantu rero nukwitegura kugira ngo mumenye ingere bugomba gukora. Ati kuko nta uzoca natuzokora nta kimwe na kimwe kibaho cyangwa nafasha ni muzoshobora kuronka iva hari hose hajya haba kuri leta udafise iyo ndanga muntu. Uvuye ndanga muntu rero niyo izo kwica igakiza abantu. Yavuga yuko ati kandi abantu bose twitegure tuginyiteguro duhanahana amakuru kugira ngo tugire gute tugure ibintu byo kudutunga. Ati nk'ibyo kurya n'amazi, ndiko ndavuga ibyanditswe nk'ibyo kurya n'amazi, amatara yo kumureka mu mazu, n'ingene tuzohanahana amakuru na bene wacu. Bisobanurwa yuko telefone urupfu rwayo abafite telefone nimutangure kuzigandarira urupfu rwazo mwibe murimba nimba muzihambamwo kuko zigiye kugira gute zigiye kugarwa. Kubera iki? Kubera ko igihe utazoba ufise ijya karata ijya karanga muntu nta kintu na kimwe uzokwemera kugugura. Naho wogura telefone naho kandi telefone mwibuke yuko telefone ziroshigwamwo ubuhinga bwo kudashobora kuyikoresha telefone utagize gute udafise ntuzeye udafise iyo karata. Nukuvuga yuko iyo telefone izi telefone mubona naho zo bari zinyene zirimo ubuhinga barashobora kunikamo ubuhinga bashobora ubwo buhinga baruka muri iyo telefone yawe ugasanga nibyo nkuko musanzwe mubenze ibyo tuvuga byose nibyo dukora kuri telefone barabimenya. None ntibazorikwa kumenya yuko wewe warashe telefone kutayirishe. Rero nakuzoriha telefone nakuzovuga kuri telefone utarishe udafise utagiye kuyiha. Rero nimba kugende wereke niki ijyande identity. Kandi nkuko mwavyumvise bazokwa ku burenganzira no kugirirwa nabi mu yandi majambo guturubikwa hari hose hajya. Ntuzovuga ngo gende uwo mu gihugu iki canke kiri oya. Ibi byo kuvuga ngo ibihugu ibi nibi birakuweho. Nuko tugiye kwitwa abanyagihugu b'igihugu kimwe bisobanurwa isi imwe. Niko bigiye kubw'ibyo amafaranga yawe yari muri banki nayo uzokwemera kuza gusohora. Niko yavuze dogiteri, nayo uzokwemera kuza gusohora. Kandi ntuzokwemera kurira indege ngo namaze kubivuga. Indege ntuzokwemera kuyurira. Nta kintu na kimwe uzokora muri rusange. Uzobaho urumva uboshwe urumva nuko utagira amaguru n'amaboko, kuko bisobanurwa yuko rero ubuzima bw'umuntu buzoba buhagaze. Dogitera hanura yuko ngo abantu twitegure, tumaze kwitegura umuntu wese yitegure tugimyitegura ikwiye hagije, kuko intuzeye ibijanye n'ingene izo ndangamo zirotangwa cyangwa zirokoreshwa tuzozimenyeshwa ni inyamiramabi abasirika cyangwa abapolisi abo aho ubaye hose aho ubaye mu gihugu ubaye mu zone cyangwa ikomine nibo bazotanga bazovuga bazogusigurira amategeko aganza ico gisagara ubayemo uko yameze. Igihe rero uzoba utemeye amategeko bazoca bagufata guturubikwa no kugirirwa nabi kunyagwa utwawe twose nta burenganzira nta uzoja kubura hamwe. No kuvuga yuko uzosa n'umuntu wapfuye abantu bagiye kuba cyangwa tugiye kuba turabantu tubaho nk'ibyihebe. Bene data n'umusaraba ibi mumaze iminsi muvyumva, ariko dogiteri yavuze ati mwamaze igihe mwumva havugwa yuko ngo isisha isi imwe leta imwe ihera rimwe idini rimwe. Ati noneho birashitse tukivyumva turi muri byo. Ati rero ejo bundi ku itariki 10 z'ukwezi kw'icenda inama nkuru y'abanyamerika
inama nkuru y'abashinga amateka yo muri Amerika igizwe n'abashinga amateka amajana na mirongo barenga ko hejuru. Nukuvuga iyo nama y'abashinga amateka yarakoranye kwizo tariki za 17 ukwezi kwarangiye, barakorana bariga iyo agenda. Bamaze kwiga iyo agenda ntibafashe ingingo, bace bagira gute, baragenyeye. Bisobanurwa yuko rero bo ko batafashe ingingo bace babona yuko kugira ngo ingingo ifatwe barungike ko byazanywe na UNICEF. UNICEF ni yabizanye, ni yabibonye, irananijwe cyane, ikiravyiga, imaze kuvyiga ikitwara muri ishira hamwe rya murazi ko UNICEF ibiro byabo muri Amerika bati nta kundi reka dukware mu nama nkuru y'abanyamerika. Inama nkuru y'abanyamerika baravyiga, bamaze kuvyiga bavuga ati bo ibi twebwe twamaze kuronka umwanzuro, mugabo reka tugende ushira inama nkuru y'ibihugu byose ku isi yose. Mugabo ibihugu 193 nivyo vyemeje iyo agenda ibaho yo guhindura ibintu ku isi kugira ngo ibintu bigende mu rutonde. Rero mu ncamake cy'umusaraba nkuko umudogiteri yabivuze, yavuze nk'uwibibanga ati twitegure ibyo twahora twumva ubundi tukivyumva byadushitsemo. Tube maso, umuntu wese yitegure mu buryo bwose, mu nzira zose. Yavuze ko tugura ibintu nk'ibyo kurya, amazi, amatara yo kubonesha ngo namaze kubivuga, n'ibindi byinshi by'imyiteguro y'ubuzima bw'umwana w'umuntu bya misi yose. Mugabo hamwe n'ibyo byose, umwiteguro wa mbere nuko tugira gute twihana neza. Nico ngomba mpereko. Dogiteri yavuze ati mugamuragabe, nta numwe ashobora gupinga, nta numwe ashobora kugira ngo avyanke, ate kuko ni ubyanka uzofatwa nk'umugararije. Rero leta izogufata nk'umugararije. Umugararije nta kindi ni kugirirwa nabi, nabazo gutwara mu ipfunge, ntibazokugaburira kugeza wemeye kwakira iyo ndangamuntu. Iyo ndangamuntu rero igiye gutangwa rero ku isi yose. Bene data, ntabwo biba byoroshe. Abantu benshi bazoyakira kubera yuko atakwitegura. Nico gituma nagomba ndabagira inama, harageze rero ko twitegura cyane. Wibuke nanjye nibuka aho naguye, wibuka aho waguye cyangwishije, kugira ngo twihane, twitegure. Bibiliya igomba ije habona. Nabivuze mu kwezi guheze, kuva mu ntango y'umwaka nti mu mwaka wa 2025 ibyanditswe muzotangura kubisoma mu byatsi, mubisoma kwibarabara, muzogenda murabibona. None nguyu utarashika, nguyu ibyo bitanguye kugira ngo bijye habona. Iyi si nkuru inyegejwe, ni inkuru iri kwiragenda ku rubuga, kandi abantu benshi bamaze kubimenya. Abantu twasigaye mu Giswahili, dushani mu ntuze mu Cyongereza baravyumva, ni mu Kirundi kugira ngo abantu bafashwe umenye cyangwa tumenye isi twingiyemwo, tugiye kwinjiramo isi uko imeze. Nukuvuga rero iyo agenda ko babwiye ibyo bintu bigize iyo agenda biteye ubwoba, ngo kurabira hamwe. Urumva ngo ntuze abashakashatsi na tekinolojiya n'ubuhinga, urumva, hanyuma no kuraba uruvyaro rwa kazoza. Bavuga ngo new generation, uruvyaro rwa kazoza uko ruzoba rumeze. Bagomba kumenya igitigiri c'uruvyaro rwa kazoza uko ruzoba rumeze. Bisobanurwa yuko wa mugambi wo kwicaba, wo kugabanya abantu ku isi, utegerezwa kucutangura ubunyene, kuko iyi ID nizobereka neza mu gihugu hanaka hari abantu abo mu gihugu, kandi bazoca birabira ku myaka yawe wagize gute, wandikije yiki yukubaho kwawe. Rero bigaragara yuko abantu cyane abantu bazogira amahirwe yo kuba mu iyo si nshasha n'ugwaruka ko nibo bakenewe. Mugabo abantu babatama bo nibo bazohererwa ko cyane kugira kwicwa, kubera yuko bagira gute, kubera yuko ataco bamaze. Bavuga yuko ngo nibo bononye isi, nta nico bamari isi, ngo ntibateze imbere isi na gato. Umuntu wese kuva ku myaka 50 kuduga hejuru ngo ntacaba kimari isi na gatoyi, uyo niwo kuva ku isi agakugwa ko ngo amubonone isi nawe ni mu vyonone isi nawe arimwo. Nuko rero nshuti z'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo, ibi ni ibintu twagume tubwira ihinduka, tubabwira ihinduka ry'ibihe.
kandi mwaravyumvise cyane ndashima yuko atana kimwe kiriko kiraba mutigeze mwumva ubu rero iye ndiko ndababwira ukavuga ati nugwa gukuza inkuru gomba ureke kuvyakira no kuvyumva ndakutumira foto yo mu Congereza uze kuvyumviriza wewe ubwawe nimba ushobora kumva Icongereza Imana ikumbera umugisha cyane gose naje ntaconzi mugabo nagerageje kubyo ushoboye gose gukuramo ibyo nshobora byingira kimaze kugira ndabishira habona kugira ngo abantu tumenye ico tugomba gukora jewe sino guhanura guza kugira imyiteguro yo kugira ibi nibi kuko naco bimaze na gato uzobikoresha imyaka ingahe uzobikoresha ikibe kinganike uzobikoresha he ariko ico nagomba kugira inama umuntu wari we wese afise amatwi yumva nkuko mwe bavuga ngo ndi gutwe niyumva ico mwe babwira amashengero nanje ndiko ndabwira umuntu wese yumva yabaye ari ku isi urakijijwe ndukijijwe ndetse bitwara icyubahiro cawe iyo nambo zoyakera makarata baba nico gitema mwabonye ibi bintu bijya bintu bababwiye ngo bamwe ngo mwige ngo mwige ibintu kugira ngo muhabwe impapuro zo mutsindo kujya kwari kugira ngo bamenye abantu bazi kwandika ibyo byose nibyo nigitigiri cyo kugira ngo bamenye abantu bazi kwandika n'abakozi bari muri shengero runaka uko bangana ibyo byose byaramaze kugira rusansumwa ibitigiri byaratanzwe aha mwebwe muri rusange abakristo mwaramaze gutangwa muramenyekana igitigiri buri misiyoni yose irazwi abakristo bariko abapastori bariko abavuga butumwa n'abajenama n'abashinga n'abadiakonikazi byose birazwi igiharukira mugabo mwebwe ntabyo muzi ibi ndabibabwiye ko ariko biri none igikenewe niki hakenewe yuko twikangura reka ndabagira inama twikangure hageze uko maze igihe mvuga ntimusohoke mwayo madini mwebwe muvuga ngo dusohoke tuje hehe none ubu muracabwa ngo dusohoke tuje hehe nagerageza ko sayo madini tubabwira y'umubiri nyabuna musohoke muvuye mu mubiri mu abantu bo gusenga mutumwe n'amasengesho mukaba mwebwe mugasura kuza guhigana ngo bana kabarasenga pastor nakarasenga mwarimu nakarasenga mukaza kumutanga ku mwungere mukaza kabatanga kwa pastor mukaza kubatanga kwa mwarimu kugira ngo batangwe kubaturika no kubahiga ubu rero ngibyo birashitse wewe watanze abandi nawe ugira utangwe wewe wagize gute waturitswe ugaturikwa ugira nk'abagenzi bamwe baguturika bagomba bagusange hariya aye wewe waciwe nabo bagomba bacibwe kuko utazokwemera kwese kwakira iyo ndangamuntu azocibwa mu bantu mwumvise ko atandega azokurira mwumvise ko atari kinda azogura nta niterena azokurira nta nibasikero uzonyunga mu barabara ntuzogendagenda mu barabara y'abantu niko bivuga muri ubwo butumwa umudogiteri yasohoye bisobanurwa yuko umuntu n'ukubera amaboko imugongo nyabuna soke tugene muri Yesu Kristo harageze uko dusenga kugira ngo twakire ijambo ry'Imana neza kandi ngoma nkuko nabivuze hirya yejo navuze nti birashoboka yuko ibintu bigiye kuza guhinduka n'ite telefone n'ubu butumwa mu bazimisi muri ko murumva twaguma tubabura tubahanura ntibigiye kuzobandanya niyo byaramuka bishitse uyu muri ko murumva ariko arababwira yahora babura iminsi yose nimuzosura kongera kumwumva uzosura wicuza kumva ijwi ryanje niba wari warancokoye warantutse wagize gute ibyo bavuze byose rizokusubirako mugabo jewe nariko ndakorera Imana sariko ndakorera umwana w'umuntu kubw'ibyo nimwaramuka mutakitwumva ku rubuga ntimubwiye ngo byagenze gute bamukoze w'Imana uzoce wibuka ibyo nakubwiye byose iby'Imana yambwiye ngo ndakubwiye byose yuko wavyakira uko utavyakira kuko jewe nditeguye neza ntabwo nzoja mwico gitigiri ntabwo nzokwakira nomero habanamba ndazi umwami wanje ico twasezanye ico twavuganye ntaraza ni mwaya mahanga naje twabisezanye tubizinanye ko hari ibyo tuzanye n'umwami wanje ntabwo bafise kwibiye nanje nkamvuga nti by'ukuri hamwe bitoba Imana yoba yarabesha kugira ngo ijambo ry'Imana rigaragare reka bibe ab'Imana bamenyekana baribo reka bibe abasenga bamenyekana baribo reka bibe abakristo bamenyekana baribo reka bibe abiyoretse bose biyoreka bamenyekana baribo reka bibe kugira ngo twivire ngaha twigira iwacu bene data y'umusaraba ngombye kubacira ku mayange ibiri mu bwo butumwa bwatanzwe n'uyu Dr. Shereni mu kurangiza ngo manda babwire inkuru nk'ivyo zisohotse zica zongera zirahogwa zikazimira kubera iki hari aho ujya umuntu yashore ziya nkuru aca higwa agafatwa cyangwa ntibyongere kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi kuko byabaye igihe cya corona abadogiteri basohoye amabanga babuza abantu kudategwa inshinge bo mu bihugu bitandukanye benshi barishwe abandi bose barapfunzwe aha muri Amerika barafashwe mu bwabare kugwa ariko mu bihugu bitari bike byinshi mu bya Buraya n'ahandi muri Europe
benshi abadogiteri barafashwe barafungwa mwarabonye ni mu Faransa ko abadogiteri benshi bafashe impapuro zabo z'ubudogiteri n'ubudogitora barafashe baratabagura hako bagira bateza bemeza ko abantu batera inshinge ubwo rero cyo mugomba kumenya nuko izi nkuru uzakira nkakama kandi ukazishingura neza ntuzigira ibanga dogiteri yavuze ko ngo duhanahana inkuru umuntu wese amenye ibi byo tugiye ibiri imbere yacu ngo twara tubyumva kera ariko niyo tugiye kubyumva tugiye bigiye kudushikamwe none rero umudogiteri yasoza yavuga ati rero inama rero nkuru inama nkuru y'Mpuzamakungu ya ONU niyo batumye abanyamerika batumye iyo agenda kugira ngo iyo nama nkuru niyaramuke buda ati ego beturavyemeje no kuvuga yuko baca bagira gute baca bakora za ntuze za ID canke za karazandangamuntu baca bazikora zoherezwe ku isi yose zoherezwe ku mahanga yose zoherezwe mu bwoko bwose hanyuma abantu dutonde kuza kuzakira bahabera usanse bazo kuzakira ndangamuntu nico gituma mugomba kuba maso nico gituma mugomba gusenga nico gituma mugomba guhagarara neza nico gituma mugomba gusoma mu byo mumvise nico gituma wasotse mu gakiza subira mu gakiza hakiri kare biracakunda naho byogenda gute inzira cuguruye mu izina rya Yesu Kristo nagomba za kurangiza muga nti rero mani bahezagere mwumvise ubutumwa bwiza ngiye kuza kubushira ku rubuga rero kugira ngo umuntu wese abwumva aze kumenya ibivugwa mwiyo foto muza kubona y'uwo muzungukazi w'umudogiteri ibyo yavuze mu rurimi rw'icongereza twagerageje gukuramo amajambo aturaba tukashyira mu rurimi rw'ikirundi no mu Giswahili Imana bahezagire kandi ibongere ngo dusenge mwami turagushimiye kuri mwiza n'igitangaza twariko turasobanura ubutumwa budasanzwe iyi nkuru iyi mburu tuzaniye muri aka kanya muhabwe icubahiro none turaguhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo tuhaye kaze na muhemu yera gumane natwe kandi abane natwe turagushimiye kundi watwemeye kundi gusha kandi ukatugira abantu bawe n'abana bawe n'uhabwe icubahiro none ibyo bavuze byose twavyumvise none tugusabye ngo udushoboze utwambike inkomezi tubihereje abantu bawe kugira ngo umuntu wese yumve ibigiye kuba none turagusabye ngo baha amatwi yo kumva no gutahura no gusobanukirwa na ntaryo urakoze turashimye turakengurutse mwiza cy'umwami wacu Yesu Kristo amen irakuze naje vuba nyoro mugeni naje vuba